Mwake mwaramuce mwese aho muherereye no munsi ubwa mbere akazi n'abanyitwa Diodone ND. Karibu kwenye hiki kipindi, kwenye hii channel. Urumva n'igiswahili byose ndazi, gusa wewe mwandike in the section kirimi wumva ndogikorerako. Nasema kiruga bino munsi n'umunsi gusa ngoma ndabereka kubera hari umwanya usanga ugomba kuri relax, utana kimwe ugomba gukora, ugomba kuruhuka mu bwenge nyine atana uve mu vyumviro basi ugomba kuva mu vyumviro. Jewe ndafise akastudio gatonya gusa ndafise mic ngenda yipaneko, ndafise mic rero rimwe na rimwe ndatora ya isaha nkagira nkandika akaririmba nkabanda ndatumutwe mugane urazi burya abatumutwe bese barondera ubuzima. Rero hari umwanya nyene mvuga ngo atingenje ngaha andandika akantu nkagashira ngaha nyene nkibandanyiriza n'ubuzima. Rero nkuko ndabivuze mu ma video mwagiye muraraba ino munsi ngoma ndabereke ingene ndabigenza. N'ibintu bigoye n'ibintu bitagoye bivana n'uburi ko arabikora. Rero jewe ngomba dukora akaririmbo gatonya, nikaza kuba karekare n'akamajambo abiri gusa, kandi agaheje haro ngo usanga ncenda agashira kuri ntuze nawe ukumvirize ahanyene kuri channel. Rero ntiwibagire kugira subscribe, like, comment, uyirungikira abagenzi bawe, mukunzi wawe, papa wawe, mama wawe, umuntu wari wese uzi aho ugomba uyirungikire abantu, ntubabwire baze kumenya, baze kugira surprise tubigenze uko nyene. Iyo ngiye gukora tumanza kuraba beat umudiho, kubera je sinzi gukora umudiho, sinzi nta mpano, iyo mpano nta mfise, n'impano mfise nazo ndamenya mugani ndacazirondera. Urumva mu buzima twese ni kuguma turondera impano zacu, kubera Imana yadukoranye, yaduhaye ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi twe tutashobora ari kumenya, mugani tubirondeye dushobora kubironka. Rero nge turaba umudiho tubonye cyo dushirako amajambo rasi uko bimeze. Umudiho nge turaba umeze neza tondera ubundi. Sasa imidiho ni ya kera, niko ndabironda aho ndabishize kera, aciye umwanya kweri sinzi. Ndawushire gusa mu gahanda, ndawushire ku ruhande tuza kugarukako. Mugani urabereye, umeze neza. Turabundi
ushira muri system. Fire, bro. Nshafata ijya ntuzenye ujya mu diho ndawushira ngaha ndawusize ngaha umva ibintu byose ndabigira ndabishirako kuraba ko bivuga kubera igihe usanga bitari ko biravuga. Ndabigenza kubera abantu benshi babigenza ko batandukanye, aba artists benshi babigenza ko tubigenza gutandukanye. Naje ndumvise umudiha amajambo acitangura kuza bukebuke, natangura kuza bukebuke ni kuone nza ndayayungurura kugira aze kuvamo ameze neza atomoje, niyo ndatangura bize kugenda neza. Urumva ni ibintu nyene umuntu yitondera, mugani je sindavyitondera, ndiko having a fun ndiko ndinezerewa ndiryohererwa. Rero nawe ryoherwa mu ibi bintu kubera buryo ubuzima aho ibintu byari byo byose ubishizemo ingufu, bibaye nabi aho bigenze nabi uza kushavura n'ingufu nyinshi, aho uza kubura umunezero n'ingufu nyinshi. Rero ibintu byose bifate pole pole, bifate hakuna matata, that means no worries. Ibintu byose biraba nta ngorane, atari iwawe bireke ubireke. Rero urabona kubera nka jewe ataje mfise yiza cankoresha akantu bitwa autotune karongorora ijwi ry'umuntu. Reka agiye kurongorora ijwi ryanje, nico gituma uca ugomba kumviriza iyo ndirimbo ukaguma uyisubiramo kubera ibintu babiryoshe kandi amatwi yawe abanezerewe n'iryo jwi riko rirumva. Rero ndashizemo autotune, ngomba rero ntangure ni mu makanya gatonya nyuma muraza kumviriza ivyo ndateche. One, baby, you the one for my life. 1, 2, 3, 4, 5, no lie. I'ma make you mine. Indirimbo iraheze, ndababwiye ndanyaruca kandi kararyoshe nakubesha. Ufata akanya uze kuyumviriza, ndaza kwishira hasi kandi aza kuyumviriza no mwaka kanya mugani sindayimara, ndaguha akanya gusa aka clip gatonya uyumvirize gusa mugani naga hit man kandi kararyoshe. Rero uza gusa fyondo uyumvirize uyase ukupa, ndaza kulivinga link down below in the description, ntibagire kuza kuyirungikira mukenza kandi ndabizi iraza kuryohera mugani kagomba kuyigumya. Uza kuyinukira mugenzi wawe, uza kuyimuha nawe nyene yumvirize nawe nyene kugira sharing, uzamugize neza. Karemba kararyoshe ngenda bahonze gusa gatonyi. Oh yes, jewe. Oh yes, jewe. Oh yes, jewe. Oh yes, jewe. Oh yeah, jewe. Baby back on back with the time to come. Oh yeah, jewe. Baby jewe mboka ni jewe na wewe. Oh yeah, jewe. Baby back on back with the time to come. Oh yeah, jewe. Baby jewe mboka ni jewe na wewe. Umukobwa agenda baramubesha akibaza ni jewe mugani, oya si jewe, bagomba kudutandukanya. Rero ufise umukunzi uza kuyimurungikira, nawe usanga barabiciyemwo bigeragezwa, uze kuyumviriza uyikunze umuhe n'ubundi mujama. Urumva n'akarimbo keza tuzosubira kubona niyo twabonana. Ntubagire kugira subscribe, like, comment, uyirungikire mugenzi wabo kubera kila minsi kwa gatanu postinga mugani. Nta postinze kwa gatanu mugano mugenda postinga nyene hagati yo kwa gatanu.
kubera uko nyene rero mwitege ibintu vyinshi vyiza, nzosubira kukubona niyo ndakubona. Peace. Oya si jewe.